Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Mwaro bavuga ko baheruka imbuto z'ibiraya mu kwezi kwa gatandatu no mu kwindwi uwu mwaka. Ico gihe ngo bazihabwa n'ikigo Izabu canke bakazigurira ku bandi banyagihugu. Kubera ikena ry'izo mbuto, bamwe mu barimyi b'Imwaro bavuga ko bari basigaye baja kuzigurira muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi kuwitwa Albert, uwo munyagihugu wo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro avuga ko ubu aho hose babwirwa ko atambuto z'ibiraya ziharangwa. Iyo twiyamamariza kurondera imbuto ntaho tuyikura, arabwira ngo nta mbuto hari kandi ari ubushakashatsi. Kera bararima bakagira, none ubu nta namwe imbuto mu bigo vy'amayizabu vyose turarondera imbuto tukabura. Uwe n'uwo twitwa ngo araduha n'umushengana yitwa Albert wo mu Rutovu, niwe ahubwo umengo yasubiye leta ko yarakora cane. Ariko turatakamba leta kabisa ko dufate ikigo c'imbuto gifata mu minwe. Abarimyi bo muri komine Rusaka nabo nyene bavuga ko atambuto z'ibiraya baronka muri kino gihe. Twarondeye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Mwaro, Libert Nzokirantevye, ariko telefone yiwe ngendanwa nta wayitavye. Abo barimyi bo mu ntara ya Mwaro bobo bagasaba ko babijejwe bokora uko bashoboye kugira ngo imbuto z'ibiraya ziboneke.